ingene zo bimeze azoba ari ibintu biteye igomwe cyane aho tuvuga ko azoba handitse ati diaspora business center. Izo ni ibice bitatu aco bita auditorium ishobora kwakira abantu 5,000, hakabaho na salle de conférence ishobora kwakira abantu 1,500, hakabaho rero na hotel nziza 5 star ishobora kwakira abakuru b'ibihugu n'abampuzamakuru, tutibagiye na bar restaurant nziza, tutibagiye ibanza bya piscine aho abantu bashobora koga neza. Abantu mwese mukunda igihugu nimuze tugikorera, nimuze twubake, dutangure kwitegurira gukwira igihugu cyose, dushiraho imigambi y'iterambere, duhakaza abantu, dukreye ubuzi, tuzana amahinguriro, tuzana ama-industrie de transformation, twijukira uburimyi bwa none kugira ngo yamana kaza twishikeko. Hanyuma rero nico kizoba twerekanye ko abantu bakunda igihugu, kuko umuntu wese aba hanze y'igihugu ibice 90% barahanze bajya neza ntibidoga. Rero tureke guhaga ntaco imena, tuce twibagira iyo twavuye. Nitwibuke yuko bajya abantu hari abandi bantu bagishonje, twibuke yuko hari abantu bakigwaye imvunja, twibuke yuko hari abantu bagikeneye abantu babafasha. Abo nabo ni twebwe, kandi abantu tuba hanze n'abandi baca bibaza yuko kijya gihugu uko kimeze ko ari intwaro gusa ihari. No, twese twabigize nk'uruhara, ni kahise kacu. Igihe cyose abantu bazokoma bariko barajyana bagwana ntibashobora kubaka igihugu. Intambara irasambura, intambara ntiyubaka. Intambara urubaka ibintu imyaka 100, haje mu intambara mu mwaka umwe kabisambuye byose. Nico gituma rero gukingira igihugu kugira umutekano kwiye usaba umuntu wese wo hanze y'igihugu ukunda igihugu, kutabwa nabi igihugu, kutagitera, kutarondera abagitera, ko ari devoir ya diaspora wese. Amahoro kuri mwese mukurikirana ibiganiro byacu bicano kuri iki kimenyesha makuru cacu arico cyanyu Umuntu TV. Mbakiriye uyu munsi mu kiganiro Umuntu Abeho, tubafitiye umutumire agira atwibwire uno munsi, atubwire na bimwe mu bikorwa asanzwe akora nuko ibindi yagiye kubibandanya. Kaze mutumire wacu, utangure wibwira abadukurikiye. Murakoze n'Samuel Nderekije, umurongozi mukuru w'amahanga na diaspora burundaise. Ngaha muri Kenya ndaje gutembera mpura n'abarundi, nawe uri umwe mu bantu nkuko usanzwe ufise ngo Umuntu TV. Mu twahuye mwakoze rero kutwitwara kugira ngo tuganire kuri kino kimenyesha makuru cyane. Murakoze cyane kandi mwakoze kutwitaba. Ibwire neza abadukurikiye, Samuel Nderekije ninde? Samuel Nderekije ni Umurundi, avuka muri komine Nyanzarake, intara ya Makamba, mutuma Nyabikunda zone Kabonga, abamba kandi muri Leta Zunze Amerika, niho ndangura imirimo. Nararongoye abarundi bo muri Leta Zunze Amerika, n'ubu ubuye kiriko mushami twandikovu, mushami atandukanye muri Leta ziri nka za PDS na yatambuje. Hanyuma mu Burundi naho ndafise ibyo nkora, sanzwe ndi umworozi w'ingurube n'inkwavu, sanzwe ndi umurimyi, nkaba ndi mu gisata kandi cyo gutwara abantu n'ibintu, ngira nkaba mu gisata cy'ingenzi. Rero wogira ikibazo muri ibyo bisata byose yogikora mbere nawe nkagutera kamo hano muri Kenya, urabe worora ingurube hariya iwacu imwe canke zibiri, ugire n'inkwavu. Umugambi mwiza kuko minsi iri imbere tuzoba turiko turashora hanze y'igihugu, ko dufise umugambi kuzigwiza zikaba nyinshi zikagwira kugira ngo bigende neza. Muri sangi nivyo umwitondo wanje ni muremure, ariko nibaza ko ivyo bikwiye kugira ngo abantu bamenye bariko baraganira wari usanzwe nitaho cyane ibibazo by'abantu baba hanze, na cyane mu kubahamagarira gukunda igihugu cabo, kugikorera, kucitwararika no kutakivuma, kureka kugikorera ngo kubera ngo nakari batwara, ngo batangure kugikorera ubunyene, bakore batiziganya, kuko iyo umuntu akunda igihugu haraba uhari, haraba ivyo ari byo, araba ejo haza inkazo bayifashe cyo igihugu kugira ngo hinduke. Byose biraturaba byatwese, kuko Uburundi bugize ishiro ryiza mu makungu, mu mahanga, abarundi bakaba neza mu Burundi, twese turaryohewe. Ndumva wagiye uba umurongozi inshuro nyinshi, ivyo gutangura kuba indongozi vyakujemo gute? Kuba indongozi nagiye ndagemwa bagiye baranko nyene, urazi yuko nta hamwe hatagira burongozi, nkabana n'abantu bakamugomwa abarongora. Je natanguye kuba umurongozi kuva mu mwaka primaire na umuderege secondaire mw'ishuri. Hanyuma nari nsanzwe ndi umukuru w'intore, ndava ku mukuru w'intore nzigama bangi intwari, amba mu mukuru w'igisata umuhari wa kiro, hanyuma nongera mba
kizigenza paroissiale mvanga muri region urumva nagenda duko nyene hanyuma narongoye na chorale muri rimwe natwaye chorale igihe kirekire muri katolika nabaye doyen kuri seminari ya Nyanzarake muri comité de conseil de délégué muri kaminuza y'u Burundi cyo mu rwego rw'abasaci bita comité de saci muri kaminuza y'u Burundi hanyuma ndatanguza ishirahamwe ry'abahungutse mu Burundi bose ryitwa Ardide mvangaho ja muri Etats-Unis ntanguza ndongora bashira abarundi bari bakiye mushirahamwe baho muri baho nja muri BDUSA muri BDUSA muri dikobo nabarongora no munsi naho urumva igeze muri diaspora ku rwego mpuzamakungu rero by'uburongozi sibishasha kuri jewe ni ibintu namyemo igihe kirekire uretse yuko impande z'uburongozi sanzwe ndi umukozi nkora cyane kandi ivyo ndavyizi ko ngiye mu kintu ndagikora ico twabwira abarundi ko batogira amakenga abo dutera kamo batwumve badukurikire ejo babonye tugeze imbere ntibazovuge yuko twabateye akamo kugira ngo baze twijukire ibikorwa twiteze imbere muri diaspora ndundi diaspora y'abarundi one people one Burundi one diaspora ego mu majambo avunaguye niyihe ntambwe wifuza yuko igihugu cyacu gishikako twifuza yuko d'abord ijya ntambwe ijya vision ujya mbona kazoza ya 2040 twishikako kandi vuba ijya myaka ni myinshi twifuza ko twishikako hakiri kare cyane kandi birashoboka icyo tumaje mvuga ni hamwe diaspora yo kwiyeplika neza uko ndavyimvira bose bakazana imitahe bagakora hanyuma tukagira icyo bita relations extérieures kugira imigenderanire myiza n'andi ma diaspora bindi bihugu n'uturere basaba support kudushigikira mu vyiyumviro by'iterambere turimo barundi bonyene ubwabo bakazana imitahe mu gihugu bakumva ko igihugu ari ciwabo bamwe baravuga ngo kubera hatwara naka ngo je sinzopfa nkore mu Burundi ivyo vyumviro bakabifuta bakabivamwo imana yonyene niyitsi uburongozi buhari igihe uzohaviye rero nshobora kureka gukora wizigengo cyo buca buhava birashobora guhinduka bikamara imyaka tubasaba ati none hamwe ko hagura imyaka 30 iri imbere none mwoca mureka gukorera igihugu abana banyu bopfa bangara bopfa hanze y'igihugu je nifuza yuko twubake igihugu ku buryo ata Murundi azopfa asubira guhunga ni cyambere cya kabiri buryo ata Murundi azosubira kwicwa n'ubukene buryo ata Murundi azogwara indwara ziturutse kurya nabi buryo ata Murundi azogwara indwara ngo aho yivuza mu majambo make twifuza uburundi bwifashe kujya babivuga vuba bwangu muri diaspora tugomba kubikora cyane twe tugira uruhara rwacu dutangure twibakira inyubakwa miliyari nyinshi z'amarundi ihejeje azoba ari ikimenyetso cyiza rero yuko n'imigambi ishoboka murakoze cyane haheze iminsi ibiri ukoresheje amatora y'indongozi ziyobora abashwiragiriye muri Kenya mu bindi bihugu amatora nk'ayo azoba ku kihe kirangamisi urakoze amatora ntaba igihe cyose amatora aba mu gihe abarundi bamwe ico gihugu babumvikanye ko cyane cyane iyo bishe indongozi turabareka bakitunganya muga mu gihe hari ibibazo by'uburongozi kutumvikana kudahuza ku mvuzi zose tuca tubafasha nicyo twakoze muri Kenya urazi ko hari imigwi itatu dushimana yuko hagiye ku mugumwe kandi bose bavyumvikanye mu bindi bihugu rero aho basanze hari utubazo nk'utwo nibaza ko Kenya wabera akaroro keza kugira ngo bitunganye tutaranashikanye hanyuma aho basanze babikora neza turabafelicita tubatera amashurwe tukabatera intege tukababwira kwitunganya no gukora cyane cyane kwimbona kazoza y'igihugu hamwe n'imbono ya diaspora ndundi no munsi diaspora idasinzira diaspora yunze ubumwe diaspora y'ubukorwa urakoze cyane abatanze amafaranga ku nyubako y'abarundi bashwiragiriye mu bindi bihugu abo bantu barahejeje gutanga canke gutanga kuzobandanya ku buryo bw'uko bazoronka inyungu nyuma yo gutanga aya mafaranga murakoze mu ijambo rimwe gutanga byatanguye tutanguye kwitangira inyubako miliyari nyinshi dukeneye ubwa mbere nshimira abandi bo muri Kenya yo barekanye ko abarundi bakunda igihugu patriote n'umuntu wabona yuko akenye yaraje avuga ati je mu bukene bwanje 50,000 ndayatanze 50,000 francs ndayatanze vraiment sinubura naco nterera nanje sinajyaje akeneye kwandika aha rero twatanguye kwitanga nibaza ko ibihugu byose kw'isi yose n'ubwo rugamba turimo ruzomara amezi 3 twitangira inyubako amezi atatu burindwi tubaza ati mwe bigeze nivyo turimo tugomba rero duhere muri East Africa hanga habo turubabwira ko bitegura mu bindi bihugu byo muri Europe n'ahandi Aziya za Amerika n'ahandi bobo barabizi sivyo bitugwa turababarira barazi yuko icyo bita fundraising gutoza amahera hagati yabo na igihugu
kugira ngo dushobore kuraba ingene ayo mahera twegeranya baba abanywa abakunzi b'u Burundi cyangwa abarundi nyene agomba kudufasha gushika kwiyo ntumbero. Rero majambo make turahagarika ahubwo turatangura. Uterera iki kugira ngo ivyo tumaze gushika ko ku gihugu muri rusangi birame? Urakoze. Icyambere nako kamuntera abarundi bose navuze yuko abarundi bo bahanze bose bakwiye kwiga bakajijuka kandi baza ko benshi bamaze gufata iyo nzira. Uyu baye hanze nkuca ubwenge nta kamaro ko kuja hanze. Ijambo rimwe wavuye mu Burundi ugasura mu Burundi kujya wavuyeyo nta kamaro ko kuja hanze wataye umwanya. Rero mu Burundi wese yasoketse igihugu akamara umwanya munini ahantu aherereye yarabonye yuko ibihugu babamwo biri stable bituma iyo stabilité bituma ivyo bihugu bitera imbere. Natwe ikintu ca mbere dukeneye ni Burundi buzira intambara, ni Burundi buzira indyamo. Ivyo navyo ni abigiramo n'abana nabo bose bashobora kugira ico baterereye. Ubwa mbere mu budakokeza ingwara, ubwa kabiri budashigikira abantu bagomba gushinga imigwi y'abagwanyi ico bita rebellion. Cya gatatu ni ukugerageza kudakura intwaro ziba zashizweho nabe ni gukungufu. Ivyo owe twagiye turabona henshi, urabona ku isi yose ko bitaba ni gaki. Utwo tugeso rero tw'utunyeshamba, tubanze tutuvemo. Hama rero bace bagaruka aba patriote. Patriote no kuvuga umuntu akunda igihugu. Umuntu akunda igihugu ntareka kugikorera ngo kubera ko ngo ugitwara ngo ari naka. No, uragikorera kuko niki wawe n'abana bawe ico gihugu tuzokibaraga. Urumva teza kukibungabunga twese. Bisigura yuko intwari hano munsi zizova kuko abaruso bari bahari n'abandi bari bahari sibo bakiriho. Donc bisigura yuko rero nejo utwara no munsi nta myaka ijana azomara. Ukuvuga hazokuza ubundi burongozi ushobora kureka gukora rero ngo ni kubera ko ngo uhari ngo mutumvikana ngo canke ngo uhari ngo mudahuza canke ngo uhari ngo ariwe yakwirukanye. No, c'est pas ça. Il faut ko abantu baba abapatriote bagakora ibikorwa by'iterambere. Abantu bavuga ngo je sizokora umugambi mu Burundi ngo hakiriye intwaro akabifuta tukaza tugakora kuko hajya igihugu ni cacu ntaho nkakonganya ngo goya amahere. Kandi ugiye kuraba ibihugu byose biteye imbere aho abantu bagitwa ko patriote ibibazo ntibiba mu bihugu byose ntibashwana ntibaryana. None hari amagrenade n'amabombe baca batera ngo dusambure igihugu bisamburiyeho kuko uteye bombe asambura ivyubatswe, uteye grenade yica abantu n'ibintu. Nukuvuga ku gatima kiko ko kwica abantu niko kantu kerekana ko abantu atari patriote. Umuntu akuri igihugu ashobora kwica mwene wabo, umuntu akunda igihugu ashobora gutera bombe mu bandi azi yuko ari inshuti ari igihugu ari bene wabo. Donc abantu nk'abari patriote tubahamagara yo gukunda igihugu kugira ngo baze tugikorere bataravye utwara bataravye uhari, ahubwo baravye bati hamwe uhari nubwo tubari karakora muga twebwe turi hanze twotanga ubuzima kubera igihugu mu kwa ivyo kurya ukuzana amahinguriro mu guterera aho we twokwirata tuvuga tuti yes nta murundi agowe nta murundi akenye kubera twebwe twagize amahirwe yose mu gihugu turafise natwe ico twaterereye. Bashwiragirira mu bihugu bitandukanye aho ndavuga kuva kuri basokuru byatanguye kuva kera bagenda bambitswe ingogo bakambikwa iminyororo abandi bakagenda batazambaye. Mbega gushwiragira n'ubu biracabandanya. Ubu hoho bikorwa hafatiye ku ntambara, amakimbirane yo mu miryango, inzara. Ibi vyohagarara gute kugira ngo umuntu arambire mu gihugu? Ivyo nameje gusigura kuvuga nitwagerageza kurinda intambara igihugu cacu nuko tuzoba tugikunda. Hanyuma kurinda intambara igihugu naho bisigura kutifatanya n'uwo wese agomba gutera Burundi, agomba kubusambura, agomba kubuvuga nabi. Ijambo rimwe n'ivyo bisigura ngo rero nta mahoro yo bari mu Burundi abagwiza tunga abantu bafite amahera bazosohoka bagende gutwara imitahe ahandi bakore mu gihugu cabo basohokana imitahe bakorera ahandi. Ivyo nibisanzwe ico gihe ho baragenda bakagaruka bagasiga abana muhira. Yego baragenda bakagaruka. Nuko rero tugomba ko abarundi bagiye hanze bazogaruka gute none bazogaruka igihe igihugu gitamwe ku gihugu buzima. Ku gihugu buzima no kuvuga iki kumva yuko twese tuteza kugenda tukahakorera imigambi tukazana abagwiza tunga ariko kandi natwebwe nyene tukagora imigambi hakaza abantu benshi kayaga guni gatoya biroshoka gateza imbere abarundi bari hanze ni benshi cyane. Nico bituma genda basaba nti
iyandikishe mu gitabo cy'uburundi abahanze abo twe twita abarundi bakunda igihugu les patriotes les vrais patriotes ni baterere muri kino gikorwa cy'inyubako inyubako niya bose zokwerekana neza database y'abarundi babahanze bagize icyo baterera kugira ngo dufashe mu iterambere ry'igihugu kuko ni igipimo cy'ibyo dushobora gukora nk'abarundi iyo nyubako rusange yitwa iheza azoba ari ikimenyetso cy'ibindi bintu byinshi dushobora gukora nk'abarundi babahanze mu majambo make rero abarundi basohoka gukora imigambi hanze kugenda gutembera kuzana abagwiza atunga cyangwa gukora imigambi hanze gushora mu makungu ahubwo igihugu nicatera imbere nk'abantu bazosohoka cyane abantu bazokwinjira basohoka cyane binjira basohoka kubera ko baza bafite urudandazwa mpuzamakungu bariko barakora bashora ibyo bimbuye hama bazana n'ibindi bidandazwa mvamakungu mu gihugu c'uburundi kuko igihugu giteye imbere ahubwo kigira ingenzi nyinshi tegira binjira n'abasohoka barangana mu ijambo rimwe igihugu giteye imbere nico kimenyetso cacu igihe uzobona abasohoka Burundi n'abinjira Burundi ku munsi bagomba kungana ucumenya ko ico gihugu cacu kiko kiratera imbere ego abasohoka wavuze yuko gusohoka bitazohagarara aho nari mvugiye cyane nuko kuva mu gihe giheze kuri basokuru n'ubu abenshi basohoka kubwo guhunga noneho ibyo usiguye vyiza wewe nuko uvuze ko bazosohoka noneho bagiye mu kazi bakagaruka yego ubu nisho tumanavuze nti umuntu akunda igihugu wese ateza gukora ibishoboka byose kugira ntagire intambara isubira kwaduka mu gihugu nk'akaro kugereza gukura intwaro zatwe n'abenegihugu ku ngufu ubwo nibwo bubisha ivyo bizana intambara icya kabiri kugerageza gukubiza intwano gushinga ibiroberi kumva yuko umuti wotogwa ukoresheje igwanisho ivyo vyari vya kera cyane ugiye kuraba ivyo vyari vya kera abantu bakiri mu nyifato y'ubunyeshamba vya kera gose ariko ubu ugiye kuraba kwisi yose urabona neza yuko abantu bose bariko barahindura ingendo bakavuga bati hari ibibazo mugabo umuti sugusesa amaraso y'abene igihugu kuko intambara murabizi byo yatukoreye twese mu Burundi narabivuze ryara nti kaje imyaka namaze mu buhungiro irakwiye nico gituma umuntu agerageza kugwana avuga ati umuntu wese yazi ko yahunze igihugu umuntu aseza amabi y'intambara akora ibishoboka byose kugira ntagire intambara ishobora guhaduka mu Burundi aterere mu ntara rwo kwashoboye kugira ngo ejo uko bizogenda kose bize bibe ibintu abantu bose baca ku mugari bavuge bati mu Burundi bararyanye barashwanye mugabo rabo Burundi bw'uno munsi niyo Israel bavuga uteye imbere bumeze neza ufite umutekano ego hariho abatumva kamo ko kamuteye abatakumva nabo cyane bagira bashigikira ayo makimbirane yo mu miryango atuma umuntu atiyumva yuko yobaho hantu agahunga urugo agahunga igihugu hariho ubutumwa bwihariye habo bantu bashigikira ayo makimbirane mu Burundi bose ndabasaba ijambo rimwe ntukunda ikintu na kimwe kiretse igihugu cyawe cyane kunda igihugu cyawe cyakwibarutse kurusha ibindi bintu byose nitwagira iyo principe y'ubuzima tuzorengera ibintu byose ku neza y'Uburundi bwacu ahashatse kuvuga iki mu Burundi hari abantu bita ko bakunda Burundi kandi atari yego bakita abantu bakunda Burundi bakita ko babukunda mbere no kurusha abandi mugatari byo ugasanga inyifato yabo ntijanye n'umuntu akunda Burundi koko kuko umuntu akunda Burundi arabubabara arabukingira aburinda indyane z'amoko z'amacakubiri z'imigambwe arakunda kubona abantu b'abarundi bose batekanye aho we ni kuba ari mu Burundi kuba ari hanze nawe igihugu haruza wumva ngo twarahunze Burundi cyangwa wahunze Burundi cyangwa wahunze abantu nimba wahunze abantu vuga ko wahunze abantu nimba wahunze intwaro vuga ko wahunze intwaro mugano uvuge ko wahunze Burundi wahunze intambara iyo ariyo yose cyangwa gusumira igenda n'umubizi ugico wara nkakubwira niki nubwo wahunze rero niki cerekana ko ukunda Burundi no aho nuko uvuga amajambo yo gukoranya abantu kugira bagende kubutera kugira bagende ugomorore abagwanyi canke abanyeshamba mu gutera igihugu nuko utanga amahera kugira ngo uterere abazotera Burundi ni nico kimenyetso cerekana yuko wewe ukunda Burundi no se pasa bigyuririmba rero ko Burundi tububabaye bukenye Burundi bumeze uku twokora iki vyogenda uku aha vyerekane rero ahubwo rero kuri ahantu bikunda ukaba uri hanze y'igihugu ukaba ugifise amagaro ugikomeye terera rero mu bikorwa vy'iterambere ntuvuge ntukokeze ingwano ngo buze abantu kuza kumesa mu Burundi kwera utariyo ntubuze abantu gukora mu Burundi we kwera kutahagiye ntubuze abantu kuhakora kwera utahakorera abantu abanyepolitike nibo badakundana nibo kandi bagaruka bakagira ibintu vy'ingwano kwica abantu kuko umunyepolitike hapfuye abantu 10 ntaco bimubwiye wewe ashikiye icyo ashaka
donc ico gituma ndababwira ni umupatriote wo kuri mu bihugu biteye imbere ntashobora gutera grenade mu bantu kabijya bintu tubona ukazamba grenade gatera kanya nakanyeshamba bijya ntibibaho mu bihugu bimaze gutera imbere hari ubufasi yo gutora umuti ibibazo bagombye umuntu nawe ari bafite amabifu bararonderana mvuga nibatera abantu bicare ahantu amajambo akera abantu basaba ikintu kimwe nimba bakunda Burundi kuko bari hanze nibareke gukokeza ingwano nibavuga ivyo kogwa ahubwo vyiterambere byo tuma Burundi bugira ijambo n'iteka bigatuma kandi nabajya abantu bugwaruka n'abandi bantu bahendwa kubera batagira akazi bakaronka akazi bakareka ivyo byose vy'ibintazi kugira ngo bijukire iterambere je ndifuza kubona Burundi umunsi umwe bavuga bati turakenewe witoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bakamuha kubera ko niyo abarundi bazoba bamaze gutera imbere ugwaruka rufite icyo rukora abantu bose bakaba bayeho neza afise akazi keza hazogera igihe gutwara igihugu bumva ko ari umuzigo bakumva yuko atamakimbirane atantambara zizoba zo gusitana barondera intebe y'igiti intebe yo gutwara igihugu ikindi naco nuko twifuza yuko abo barundi bose baba hanze bavyerekane muri ibi turiko turakora cyo mugambe wo kwiteza imbere kuko turi mu byo kuvuga tuti abantu mwese mukunda igihugu nimuze tugikorera nimuze twibake dutangure kwitegurira ukwira igihugu cyose dushyaho imigambi y'iterambere duhakaza abantu dukreye ubuzi tuzana amahinguriro tuzana ama-industrie de transformation twijukira uburimyi bwa none kugira ngo yamana kaza twishikeho hanyuma rero nico kizoba twereka ko abantu bakunda igihugu kuko umuntu wese aba hanze y'igihugu ibice 90% barahanze bajya neza ntibidoga rero tureke guhaga ntaco imena tuce twibagira iyo twavuye nitwibuke yuko bajya abantu hari abandi bantu bagishonje twibuke yuko hari abantu bakigwaye imvunja twibuke yuko hari abantu bagikeneye abantu babafasha abo nabo nitwebwe kandi abantu tuba hanze n'abandi baca bibaza yuko kijya gihugu uko kimeze ko ari intwaro gusa ihari no twese twabigizemo uruhara ni kahise kacu igihe cyose abantu bazokoma ariko barajyana bagwana ntibashobora kubaka igihugu intambara irasambura intambara ntiyubaka intambara urubaka ibintu imyaka 100 haje mu intambara mu mwaka umwe kabisambuye byose nico bituma rero gukingira igihugu kugira umutekano kwiye usaba umuntu wese wo hanze y'igihugu ukunda igihugu kutavuga nabi igihugu kutagitera kutarondera bagitera ko ari devoir y'diaspora wese duteza kuraba tuti nubwo bitagenda kajya gahugu nakiwacu nubwo bitameze neza twuhakaza abantu 2-3 mu ijambo rimwe dukoresha kugira ngo ahubwo twe turi hanze dutanga akazi ku bantu bari mu Burundi nabagira amagara meza hanyuma ivyo bindi vyose tuvugira hejuru tutariko turakora ibikorwa byerekana urwo rukundo naco byo bimaze kwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye urakoze cyane inyubako y'abarundi bashwiragiriye mu bindi bihugu zigira zubakwe i Burundi nizera ko ari inyubako nyinshi atari inyubako imwe zizoba zifise ibihe birango nabivuze ni inyubako d'abord nziza za kijambere hari izo n'ibice bitatu haco bita auditorium ishobora kwakira abantu 500 hakabaho na salle de conférence ishobora kwakira abantu 1500 hakabaho rero na hotel nziza 5 star ishobora kwakira abakuru b'ibihugu n'amahuzamakungu tutibagiye na bar restaurant nziza tutibagiye ibibanza bya piscine aho abantu bashobora koga neza ibibanza byo gukina by'abana n'ahandi abantu bashobora gukinira n'ibiro rero bya diaspora ndundi n'abandi bazogomba kwakora ico gihe kuko diaspora ko ifise abagwiza tunga kwisi yose nabonye bashobora kwagira ibiro bitandukanye mu ico gihe mu jambo rimwe nyubako ariko izo bimeze zotwara amahera menshi cyane isho bituma dutera ka murundi wese gutanga fashoboye kugira ngo twipime basi twerekane ko tubishoboye nta mvuzo bikimenyetso gituma dukora ibindi bituma twogera kure cyane cyane inyubako nyinshi iyo zubakwa usanga bayigiriye ikirango kiri ku irembo canke kiri hejuru yayo hari inzobaha iyo ntuze mu irabe iforo n'inyubako yayo ingene zo bimeze azo bari ibintu biteye igomwe cyane aho tuvuga ko azo bahanze ati diaspora business center donc izo birimwo ibisata bitandukanye navuze izo hotel auditorium n'ibindi byinshi ushobora kuhakorerwa mu ico gihe rero tuzoza turabibereka uko bwira imyiteguro iraremvye ibintu babigejeje kure hari bimaze gukorwa ariko hari ibiharuro bitarahera neza kugira ngo abantu bose n'utarumva uno mugamba cy'igihugu kubera ko ari inyubako yitiriwe abasokuru bashwiragiriye mu bindi bihugu
nagira ngo ivyo bifise ikirango niburi cumwe muri bo ariko aratwagwa hanze muri bwa buryo twebwe suko bizogenda twebwe tuzoraba ingene bigenda uretse yuko gusa bizoba biri mu biranga iyo nyubako ari byinshi muga muri kimwe nuko hazoba ari mu kimenyetso ca diaspora ndundi iyo nzu bumwe igasinzira y'ibikorwa hama rero abantu kuba baragiye bakagaruka ahubwo niyo resultat twe tuzobabwira rero abantu resultat y'abantu bagiye bakagaruka ni ya patriotisme ijambo rimwe udashobora kugaruka mu gihugu cyakwibarutse wakorera ikintu cyangwa uterere mu iterambere ryacu n'ubukora igihugu abo rero bavuga ngo ntimutware ibintu mu Burundi nimukore mu Burundi uyu migambi ngo hariya kujya ntwaro ngo biki abo zite bakora igihugu abo saba nabasira igihugu umuntu akunda igihugu vraiment ntashobora guhimiriza abanyamitahe ngo mugende gukorera kereke soire condition turagenda tukahakorera hano muri Kenya mvuye kuraba ahantu nabonye hano mu ishamba abantu bariko baramenaja ndashobora kwibaza mbere ko bapfuye igisagara mu guravya ibintu biriyo birateye ubwoba kubera abakenya barakunda igihugu cyabo baratahuye baragenda bagakorera ngaho none twebwe Abarundi kubera is the time to do it si umwanya wo guma turabana mu maso tuvugana amajambo bajyana bariya abantu bakokeze ingwano nibo gusa ducafuzanya duterana amajambo tubeshira abantu nabariya tukabambika urumva umuntu atwera atagushigikiye ko rufise cyumviro gipfuye hamasinda gushigikire urumva ucunyita muri babandi bakwiruka kuvyo nabibona umuntu atagushigikiye ntucu umwitiranya na bamwe mwashwane byo mufise mu mpfa we ubizi ivyo rero tuvyumvikane dukore nk'abikorera twubake igihugu cyacu abantu bose bavugira ahantu bavuga ibintu muga turabe nabico bariko barakora ku gihugu apana amajambo no amajambo ntaca amazi ibikorwa urakoze cyane urakoze watembereye Kenya wabonye ukuntu imeze mu bisagara n'inyuma yaho ngira ngo wahabonye nashitse nabonye ko ubatse neza cyane yego nakahe kamo wotera abarundi kubijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo noneho vyorohe kurenza uko biri muri iyi minsi urakoze mu jambo rimwe abarundi akamo tubaterane kakandike tubanze twiyuge d'abord twe tubahanze d'abord nukuvuga tamwana ikinono kandi turabona ko babikora pe hanyuma bakagerageza rero bagakora ahantu ubona gusa hari akantu gahatse ni gukora haracane ibinebwe navyo nyene bakababwira ati hindura tuje ku muvuduko w'akazi tucape kazi abantu baje mu kamubiro bakora amasaha 8 nyene mugabo ntibahembwe amasaha 8 batakoze n'amasaha 2 donc je nivyo nipfunza ibikorwa nivyo byonyene bishobora guhindura abantu n'indyane ziba kwisi indyane zose ziba mu bihugu iyo abantu bari ku kivi iyo abantu bose bafise agafaranga bariko barakora nta mwanya w'ibya politiki bagira nta mwanya w'inyoshambi bagira nta muntu abahenda twifuza rero ko dukorera ko muvuduko kugira ngo ejo burya Burundi tubone ari igihugu kitagase n'ibindi bihugu mbere birute na Kenya nabonye ko barubatse yose neza ameze neza ikineze ku Kenya barakunda igihugu cyabo kandi n'abakozi baravyuka kare hana barara ku kazi
donc natwe rero twifuza yuko muri ya diaspora irasinzira kuri amasaha 28 imizindwe kundwi tugomba natwe ko tubanza kuvyerekana ko tubishobora hama tuvyereka abantu kiyaza kubwira umuntu ikintu nawe udashoboye nishobora kuma dukritika ngo yo bakora ibi nawe wo hagushira nukuvuga rero reka tukore twakerekana ati twebwe twarabishoboye reka tubereke ngaha namwe twofashanya kugira ngo bino bintu bigende neza ntituvuga amajambo rero tutariko turakora duterere umuganda uko waki igihugu cacu kuko ijya vision 2040 si y'umuntu ni y'igihugu igihugu naco nico umurundi wese agikunda ati kibabaye yacitwararitse bakoze yego abagwiza iminsi yo gusenga bakayirutisha iminsi yo gukora akamo kabo abo rero babwira yuko bokora ikintu ku mwanya wabyo Bibiliya nta namwe tubwira yuko twosenga tukabayo tukirirwa imyaka yose kuko bire tubwira ngo nimwasenga nimwasaba ntimusenge nk'abashenzi ukuvuga ntimugende ngo murareyo ngo muzotungwa uniryo jambo ry'Imana ukwemera kutagira ibikorwa kwa kugizene kwa gupfuye uteza gukora ugumye ugenda ngo ndindiye ngo kwisezerano ngo haramana yambwize kumezagirira basha aho izorinda upfira aho nyene zogumura umukene Imana na ivyo ntibikunda rero gusengera igihugu ni vyiza cyane gusengera abarongozi b'igihugu ni vyiza cyane gusengera diaspora ni vyiza cyane gukorera igihugu ni vyiza gose cyane mugabo ntihagire umuntu agenda ngo arare mu masengesho ngo atazi ko yasize aronse icagaburira umuryango atazi ko yaronse ku munsi yinjije kuko Bibiliya itubwira ngo naho bakwisabato mugabo inka yawe gashaye urabanza ukayizamura rero batawe Bibiliya nibaza ko cyo nsasi muvuga butumwa si mu pastor mugabo sinshigikira cyane umuntu afata kwirirwa mu cumba c'amasengesho kwarakazi kwarukiza nta na hamwe Bibiliya bidusaba nta na hamwe bitubwira iratubwira gusa ko dusenga tugasaba ibikwiranye n'umunsi ku munsi rero byo gusaba imyaka 50 iri imbere ivyo je sindabishigikira Bibiliya tubwira gusaba ku munsi hama tucape kazi tube abantu bakora bitwararika akazi ahaje nk'umuntu arongoye diaspora no munsi nirenze ntakoze ndumva ko mwizeshe ni lazima tucape kazi abantu bose turi kumwe vraiment muri biho yanje ndayemera FCB biho ikomeye gose inzego zitatu mfise n'abashinga n'abafatso bijunjana ijambo nta numwe anyeganye gari muri diaspora barakora gose barakora turi ku muvuduko muzobibona ukuvuga n'abandi tugomba gukorana ku kwisi yose ni wacapa kazi nivyo muri rusangi abantu basenge mugabo bakora nta tuje gusenga basenge pe Imana turayemera twaye kibanza cya mbere no mu Burundi kandi muri diaspora nuko nyene mugabo dusenga dukora umugani wa nyakwigendera dusenge dukora dusenga ntage umuntu avyikikamwe ngo yari gusenga no kora twongere dukore hanyuma tugire urukundo kuko ibwirizwa rutandi yose ni urukundo ushobora kuvuga kundi igihugu kundi Imana uri umupatriote wabaye abantu atarukundo ugira dukundane abakundanye nabo barajana barakorana bararagana bakumvikana bagashitsa abo nabo ni baheza bagashika ku ntumbero y'ubuzima rero ibwirizwa rutandi yose ni urukundo abaryana ntibambaze ubatumye kuryana niwe ntazi amaherezo yabo urumva ko ashobora kuba maye mu gihe ibyo bwirizwa ruta yose atarikurikije yego bwirizwa rya mbere ni urukundo hama no gukunda Imana kuruta byose niryo rirahambaye Imana ibahezagira urakoze cyane ahareka jambo waba wibagiye kuvuga wagashikiriza jambo dusabye nivyo ibisigaye ndagushimira wenyine ubwaho kunyarana watanze mu kubaka inyubako yacu yo kubaka shimye n'abantu muri Kenya bitanze shimye abo dukorana ingene n'abana beza nabo bitwararika ineza ya diaspora igasinzira kuko barazyo twumvikanye kandi bariko bakora neza ndaryoye gose hanyuma shimye n'abandi barundi mu bihugu byose kwisi bamaze gutahura bamaze kubona yuko urukiza rw'u Burundi ari twebwe nyene urukiza rwo gukingira Burundi ari twebwe nyene urukiza rwo kwiza bujya Burundi kukingira injyana n'intambara ari twebwe tuba hanze dutegerezwa kurabana no gucungana kugira ngo wese agomba konona iterambere ry'igihugu tumukebure tumanure hakiri kare kugira nawe aje kurongo umwe n'abandi umurongo wo kubaka igihugu no kugiterera ikindi gihambaye nuko abarundi bose baba hanze turi mu mwisegeza ryo kwitangira inyubakwa hanyuma bazoba bitanze bose bazoja muri cyo bita database y'abatangiye inyubakwa rero ni byiza ko umuntu wese yandikisa izina ko umundi koko bahanze igihugu akunda diaspora ndundi kandi ayirimwo kandi akunda igihugu ciwe mu guterera iyo nyubakwa kuko nico kimenyetso kizotwereka ko dushoboye n'ibindi twokora byo guterera mu iterambere ry'igihugu nawe ndagukenguruki wakoze kudutumira
abarundi bose bangaha muri Kenya babwire ko ndabakunda ndabalova n'abana beza batwakiriye neza barerekanye vraiment ko ari abantu bagomba kuja hamwe bari babinyotewe hanyuma nkaba nkeje waratewe bwana Sarahe nawe nyene nabonye ko tuzokorana neza hano muri Kenya hama nkabwira abarundi bo muri kano karere ko tuzobagendera cyane Tanzaniya Uganda za Congo n'ahandi hatandukanye tuzosimba twatembere turagiye no muri Sudani kugira ngo tuganire cyane kubijanye no kwiyubaka kw'abarundi tumenyane twongere tumenye iyo tuva niyo tuja mu guteza imbere igihugu cyacu twibarutse nshimiye kandi ambasaderi w'iki gihugu ni ambasade nabonye iteye igomwe abayigize bose asa umutima mwiza bakorana neza ese n'abantu bo mu kigo bakora nka busekizi bwo muri ambasade ngaho babikora neza gose barafashanya baritanaho bakora as a one team natwe rero aba diaspora dukore as one team one Burundi one diaspora one destination. Urakoze cyane nanje nongere nshimire kandi abari badukurikiranye hano ku Muntu TV ndabifurize kurushirizaho kugira ibihe byiza n'ubuzima bwiza aho muherereye murushirizeho kunezerwa n'ibiganiro bica hano kuri iki kinyamakuru cyanyu mwari kumwe na Rukundo na Gahwane.